Mwiriwe canke mwaramutse banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu ya ECTV yabemereye kujira bashikiriza amakuru atandukanye avugwa irya nino, amakuru avugwa muri politike, zivugwa mu mutekano, izivugwa mu butungane, agateka kazina muntu, izivugwa mu kibano n'ibindi vyinshi vyagiye bigarukwa ko cancana amakuru mwagiye mutamenya amakuru amwe namwe ubutegetsi butagomba ko aja habona ndetse n'izindi nkuru nyinshi cyane zigenda zivugwa turazegeranya maze mukazikurikira mu buryo bw'idonido. Wowe utarafyonda kuri subscribe kugira aje mu mbere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro dutambutsa muri ano makuru, urashobora gukoresha kano karyo ugafyonda kuri sabone kugira aje uronka notification ko dushize ko inkuru dushira ko inkuru umwanya ku mwanya maze ukamenya ibigenda biravugwa irya nino. Tudatevye katubanze tubashikirize zimwe mu ngingo nkuru ano makuru yacu agira yibandeko. Muri ano makuru turaza kuba idonido ku nkuru twabashikirije ku munsi w'ejo tubabwira ukuntu ibara ryaguye mu gisirikare c'u Burundi, aho abasirikare baharugwa muri 80 boba barakubiswe n'inkuba, urupfu rw'abo basirikare ndetse n'ibindi bibabaje mwoba mutaramenye kuri urwo rupfu rw'abo basirikare b'u Burundi. Muraza kubimenya vyavuzwe ko abo basirikare boba barakubiswe n'inkuba mu gihe bari mu bikorwa vyo gukizura n'abasirikare b'u Burundi baherutse gupfira muri Nord Kivu bakubiswe n'inkuba. Muri bo hakaba hari abo twamenyemwo harimwo n'intwazangabo, ndetse tukaza no kubabwira abandi basirikare 12 nabo boba baremvye cane bakaba bagwariye mu bitaro by'abasirikare. Turaza kubigaruka ko muri hano makuru mu buryo bw'idonido tuze no kubabwira ico abo basirikare bariko barakora mu gihe bakubitwa n'inkuba ndetse n'inkuru zibabaje cane ku miryango y'abo basirikare. Byose muraza kuvyumva muri hano makuru mu buryo bw'idonido. Hari ikibazo gihambaye cane c'iduga ry'isukari mu Burundi ryarateje ibibazo bikomeye aho ibiciro vyadugijwe, ariko umukuru w'igihugu akaba yaravuze ko ari ubukunzi bw'inda bwatumye ishira ihinguriro Sosumo rihingura isukari ngaha mu Burundi ryadugije igiciro c'isukari, aho ikiro c'isukari kigugwa ibihumbi 8. Umukuru w'igihugu yaridoze avuga ko abo bantu boba ari abakunzi b'inda kandi ko bakoze ibikorwa vy'ubusuma. Turaza kumva ico bamwe n'abandi bakurikiranira hagufi ibibera mu Burundi bavuga, ariko nanone hakaba harimwo agahaze kuko nishira hamwe rya leta ntirishobora kuduza ibiciro. Ubushikiranganji w'ubudandaji atabizi. Ubwo bushikiranganji bw'ubudandaji ni gute bwoba haradugijwe ibiciro mwishira hamwe nka Sosumo, ariko ubwo bushikiranganji akaba atamuco bufise canke akaba atacu bwakozwe? Birashoboka ko umuyobozi mukuru wa Sosumo n'umushikiranganji w'ubudandaji bashobora kubogozwa mu mabanga mu mwanya n'umwanya. Turaza kubigaruka ko ndetse tuze no kubaha idonido kuri izo nkuru. Hari izindi nkuru nyinshi ziba zagiye ziratangazwa muza kugenda murakurikira tudashoboye kubabwira mu buryo bw'imfunyapfunyo, muza kuzumva mu buryo bw'idonido. Wowe bandanya gukurikira ano makuru maze usangize na bagenzi bawe, unafyonda kuri subscribe canke sabone kuri wowe utarabikora kugira uko turaje dushira ko inkuru uraje uba mu mbere baronka notification ko dushize ko bishasha. Imbere yuko tubandanya n'ivy'abasirikare twatanguriye ko, katubanze tugaruke ku nkuru duciye ku masonga. Inkuru twabashikirije y'ivyavuzwe na Perezida Ndayishimiye akavuga ko abadugije ibiciro vy'isukari ari abakunzi b'inda, ariko umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito yabivuze mu gihe havugwa nanone icuka kibi muri Sosumo, ndetse hakaba hanavugwa ubusuma budasanzwe bwoba bwarabaye muri uko kuduza isukari. Ni bande boba binyegeje inyuma y'ivyo bintu? Ngira ku batarakurikiye ayo makuru, umukuru w'igihugu yaridoze cane gose avuga ko abadugije isukari ari abakunzi b'inda, Abarundi bararindiriye ko ufatwa ingingo kugira ico giciro c'isukari cadugijwe hagira igikogwa, ariko Abarundi bararindiriye barabura na kimwe gifatwa nk'ingingo kuri iryo duga ry'isukari. Hari umugambwe utavuga rumwe n'uri ku butegetsi uhejeje kuva mu gacerere, ni itangazo ry'umugambwe Sawanya Frodebu, bakaba basohoye itangazo ridasanzwe
bagira ico bavuze ku bijanye n'igiciro gishasha c'isukari giheruka gushingwa na Sosumo, uwo mugambwe Sawanya Frodebu bamenyesha ko barajwe inshinga no kubona ihinguriro ry'isukari ryadugije igiciro mu gihe abarundi bari mu bukene budasanzwe. Muri Frodebu bakaba rero bashima kubona umukuru w'igihugu Ndayishimiye Evaristo yaragize ico avuze akanafata iya mbere mu kwiyamiriza ico giciro, bagasaba umukuru w'igihugu ko yoca abogoza mu mabanga umuyobozi mukuru wa Sosumo n'umushikiranganje w'ubudandaji ndetse n'amahinguriro, kuko abo babiri aribo bagize uruhara rukomeye mu gufata iyo ngingo yo kuduza igiciro c'isukari. Ivyo rero nk'uko tubibona mwari no tangazo rirerire ryashizwe ahabona n'umugambwe Sawanya Frodebu, aho bavuga bati ni itangazo rishikirijwe n'umugambwe Sawanya Frodebu ryerekeye iduzwa ry'igiciro c'isukari ihingurwa n'ishirahamwe Sosumo. Sosumo ni ishirahamwe rihingura isukari ryegamiye leta ku bice hafi 100%, rikaba kandi rimaze imyaka irenga 40 rikora ritunganywa ndetse rikora itunganywa ry'iryo shirahamwe ryamye ryisunga na ntaryo imigambi yaryo n'inyungu z'abanyagihugu, ryamye rishinzwe ijisho n'ubushikiranganji bujejwe ubudandaji n'amahinguriro mu kibanza ca leta y'u Burundi. Igihe kimwe isukari yaraboneka mu masoko, ikindi gihe ikaba umuzi w'ibuye. Igihe kimwe ibiciro vy'isukari vyari bibayabaye, ikindi gihe naho bikaduga ku rugero rwumvikana. Kuri uwa 14 Nyakanga 2024 ubuyobozi bw'ishirahamwe Sosumo bwarafashe ingingo yo kuduza igiciro c'isukari kiva ku mafaranga 3,300 kija ku mafaranga 8,000, no kuvuga ko caduze ibice birenga 140%. Ubu iyo sukari iriko iradandazwa, imyidogo y'abanyagihugu ni myinshi, umwiheburo watsi indaro mu miryango. Iyo ngingo yariyamirijwe n'abatari bake, harimwo na nyen'icubahiro umukuru w'igihugu. Ijwi tutumvise ni ry'ubushikiranganji bw'ubudandaji n'amahinguriro, ijwi tutumvise kandi ni ry'abashinga amateka basanzwe baserukira abanyagihugu bakabama hafi. Kubera ivyo umugambwe Sawanya Frodebu wipfuje ngaha kwifadikanya n'abandi mu kwiyamiriza iyo ngingo, ugira ko unashishikariza ibi bikurikira. Sosumo ni ishirahamwe rya leta umuvyeyi, nivyo iryo hinguriro ritegerezwa gutunganywa kugira ntirihombe, ariko ryunguke bisubiye, ritegerezwa gushinga ibiciro riravye amikoro y'abanyagihugu. Sosumo yokora uwo mwimenyerezo ku munsi. Umugambwe Sawanya Frodebu ntuzi abahenze ubuyobozi bw'ishirahamwe Sosumo ko bushobora gushinga ibiciro vy'isukari mu bwigenge ntangere. Ihibambewe kuva Sosumo yaba Sosumo nta giciro c'isukari cari bwaduge gushika kuri uru rugero ruteye ubwoba nk'uku. Isukari ni muvyara w'igitoro. Twarabonye twese ko iyo igiciro c'igitoro kiduze n'ibiciro vy'ibindi bitandazwa bica biduga. Iyo kibuze nuko nyene. Igiciro c'isukari kiduze cane cane ku rugero runini nk'uru, ibiciro vy'ibindi bidandazwa bihingurwa hakoreshejwe isukari biraduga. Iyo ibuze naho nyene nuko. Aha twovuga nk'ibinyobwa vya Burarudi, imikate, utunyobwa dutandukanye twiherezwa n'abana n'ibindi. Ivyo bikaza biremerera ubuzima bw'abanyagihugu busanzwe atako bwifashe. Umugambwe Sawanya Frodebu urasavye ubushikiranganje bujejwe ubudandaji gukurikiranira hagufi itunganywa ry'ishirahamwe Sosumo. Igikorwa co kwihutirwa coba ari co gusuzuma ubuhinga bukoreshwa mu guharura amafaranga akoreshwa
kuva ku barima ibikaju gushika isukari isohoke mu ihinguriro, comptabilité analytique d'exploitation. Sawanya Frodebu iricura ko hari igihengeri muri ubwo buhinga, abanyagihugu bakarwa mu mporero y'ivyo batazi. Umugambwe Sawanya Frodebu uravuniye akagohe abatowe bose, kuva ku bagize inama nshingamateka na nkenguzamateka gushika ku barongozi b'imitumba, kugira bave mu gacerere bave hasi, bagire urunani rw'intatemwa, biyamiriza iyi ngingo y'ukuduza igiciro c'isukari ije kubohera amaboko mu mugongo abanyagihugu baserukira. Umugambwe Sawanya Frodebu urashimira cane nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi, we yiyamirije hakiri kare iryo duzugwa ry'ibiciro ndenzarugero kandi ridasiguritse, ukamusaba gufata iyo ngingo abajejwe bakayisubiramwo bibaye ngombwa. Sawanya Frodebu imusaba kandi kubogoza mu mabanga umuyobozi mukuru w'ishirahamwe Sosumo hamwe n'umushikiranganje ajejwe ubudandaji n'amahinguriro. Abo bakaba aribo bagize uruhara runini mu gufata iyo ngingo. Twibukanye ngaha ko guhana ari ubundi buryo bwo guhanura. Umukuru w'igihugu yofata mu minwe ico kibazo akakigira iciwe, yumve kandi yitabire amaborogo y'abanyagihugu ahezagira ico akoze ejo ni kera. Bujumbura kuwa 24 z'ukwezi kwa kw'icenda 2024, umukuru w'umugambwe Sawanya Frodebu Patrick Nkurunziza akaba rero ariwe yashize mukono kuri rino tangazo, ndetse akaba ari tangazo ririmwo ivyo nyene umugambwe Sawanya Frodebu usaba umukuru w'igihugu. Muri kino gihe biboneka ko ibintu vyabaye akajagari, buri umwe wese avyuka mu gatondo agashinga ibiciro uko avyiyumviriye, mbere hakaba habaho no kutagisha inama. Benshi rero bamwe n'abandi bakaba babona ko ari ibintu biteye isoni kandi bibabaje cane. Hakaba harindiriwe ingingo ya kizigenza umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito. Nawe urafise ico wovuga kuri ino ngingo ya Sosumo? Ni ingingo ihangayikishije cane byo kuduza ibiciro vy'isukari. Benshi babona ko ari ibintu vy'akamaramaza, kandi umukuru w'igihugu kuba yarabivuze ko akaba ataca arakora navyo bakabibonamwo nk'uko umenga umukuru w'igihugu ntanizwi neza y'abanyagihugu. Ariko katwizere ko inyuma ya rino tangazo rya Sawanya Frodebu n'amaborogo y'abanyagihugu, umukuru w'igihugu ava mu gacerera akagira ico akoze. Tugaruke mu gisata c'umutekano tuvuye mu c'ubutunzi. Inkuru twabahaye y'inkuba ibangamiye abasirikare b'u Burundi muri Kongo, aho abatari bake bamaze kuhasiga ubuzima. Hari ibitigiri vyagiye bishigwa habona ko hoba hari abasirikare barenga 80 boba barishwe n'inkuba muri Kongo. Ariko ibitigiri vy'ukuri twamaze kumenya kandi vyo kwizera nuko hari abasirikare 4 b'u Burundi baheruka gupfira muri Nord Kivu bakubiswe n'inkuba. Muri abo tukaba twamenyemo Majoro Renova Ndayizeye, akaba ari uwo muri batayo muri promosiyo ya 36 ya Iskamo. Amakuru dufise avuga ko hari n'abashika 12 boba bagwariye mu bitaro vy'abasirikare mu bakomerekejwe n'iyo nkuba nyene yihaye inkumbi ikica abasirikare b'u Burundi batari bake. Ibintu vy'iyo nkuba biratangaje. Muri uku kwezi kw'icenda 2024 gusa, iyo nkuba imaze gukubita abasirikare b'u Burundi muri Nord Kivu inshuro 4 ku birindiro bitandukanye, kandi akaba ari ikintu giteye amakenga kandi benshi bibaza none vyo bari ibiki. Abasirikare bageze aho bibaza ko atari inkuba isanzwe, ahubwo ari amangente y'abakongomani ngo boba bashavuzwa n'abasoda barengera mu matongo yabo guca ibiti vy'inkwi ngo bakavyiha batanabarishe. Ariko kandi biranagoye gutahura ingene abo bamangente nabo boyakoresha ku basoda b'u Burundi ntibashobore kuyakoresha no ku bandi. Ingwano ya Republika ya Demokarasi ya Kongo, no kuvuga ingwano ya RDC, irabandanya guhekura u Burundi, mu gihe abasoda bo bavuga ko
batabona ico bagiye kugwanira kiretse inyungu z'abatwara Burundi, bivugwa ko boba bironkera amafaranga menshi ku musirikare umwe, ariyo kugeza ubu Burundi bwarungitse abasirikare bashika 10,000 muri ico gihugu. Perezida Ndayishimiye akaba yifuza kugera ku rugero rw'abasirikare 20,000 bazoba bari kugwana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru atigeze abeshuzwa akaba avuga ko Perezida Ndayishimiye aronka amadolari 5,000 ku musoda wese ari muri RDC. Mu minsi iheze haravuzwe ko mu vyateranije Perezida Ndayishimiye na General Gervas Ndirakobuca harimo ikibazo c'abo basoda, aho umushikiranganje wa mbere yoba yashaka kumenya neza ibiri mu masezerano ari hagati ya Perezida Ndayishimiye na Perezida Tshisekedi ku kibazo c'abasoda bajanywe muri Kongo. Ni inkuru ibabaje kandi iteye agahinda. By'ukuri turahojeje umuryango wa Major Renova Ndayizeye n'imiryango y'abandi basirikare bahitanywe n'iyo nkuba, abagwaye nabo tubipfurije gukira. Hari inkuru tukibatohoreza ivuga interahamwe imbonerakure n'abasirikare boba baherutse kwicwa mu kibira hafi y'urubibe rw'u Burundi no Rwanda. Ibitigiri biriko birakwiragizwa bivuga ko hapfiriye hafi y'abasirikare 180 bapfira mu kibira. Hari n'amasanamu atoroshe tumaze kuronka y'abavugwa ko bahapfiriye n'abahakomerekeye. Ni benshi rero mwatwandikiye mutubaza ko ari ukuri. Ni inkuru tuyitohoza neza, ntidushobora kuyemeza tudahejeje kuyitohoza ko abafise ico bayizi ko namwe muze kudusangiza amakuru mwamwifise ko, ariko nanone ayandi makuru dushobora kuronka muraza kuyamenya mu nkuru zacu zo hanyuma, nkuko mubizi ko mwanya n'umwanya tubashikiriza inkuru zitandukanye. Ico bikoze abarundi barashavujwe cyane n'ibiriko biraba muri kino gihe. Ubutegetsi biboneka ko ku mpande zose buhura n'ivyago, abasirikare bapfira muri Kongo, ikena ry'igitoro, intwaro imbi, ndetse n'ubukene butagira izina, ivy'isukari. Muri make ibintu byose byarabaye akajembegete, abarundi ntibabona aho bariko barerekeza. Bamwe bati ahubwo nimutubwire izo nkuru zo mu kibira nizo ziduteye ubwoba, izo nterahamwe zoba zaramaze kwinjira ku butaka bw'u Burundi, aho nizoba ziriko ziraraswa n'igisirikare c'u Rwanda. Mudutohoreze kuko turazi ko aho interahamwe hose iri u Rwanda rukurikirana rugiye kuyirondera, kuko ari abansi b'ico gihugu. Ushobora gusanga ingwano iri kubera ku gihugu cacu c'u Burundi. Nta kundi ni ukwihangana, ariko ndakeneye kubibazo kuko muduha amakuru y'umutekano. Ati abo basirikare bariko baricwa n'inkuba boreka kwibanaho, ntivyoba vyiza. Ati bukene bafise nta kindi gishobora kubabeshaho, ko n'udufaranga twabo tuja mu mifuko ya neva. Ibi bintu nivyaba ari vyo mu kibira, u Burundi burabaye Kongo nta kabuza, kuko u Rwanda ntiruvyihanganira. Ndabarahiye naho izo nterahamwe zizoba munsi y'urutara i Bujumbura bazozikurayo. Ndabarahiye na Gisekedi nico gituma ariko arazikura ko ngo aronke amahoro, kandi we yari yaramaze kuzishira mu gisoda gushika no kuri garde yiwe. Abavyeyi twavyaye rero tube turasenga amabere, tube turasegura amabere nta kundi. Ati iyo nkuru yo mu kibira turayikeneye cane, nayo abari muri Kongo nibo bagwishiriye ata mpamvu. Iyo bemera gupfungwa nk'abandi hako baja kugwana intambara batumva. Abo bariko baragwa muri Kongo inzirakarengane, ariko ntibazobibazwa. Ati hagama ku kazi kawe kandi muwandanye mudutohoreza neza ayo makuru. Amakuru ya wa mwarabu ati n'amadolari abapolisi bavyinira ko nta gakuru kabo. Ati burya abakongomani nta kwasama n'amangente ntiboyananirwa. Ati bariko barikora ko abasuma. Ati nukwihangana bariko basabira ubusa. Ati n'abakera barayamaze, bati igisiga gisabira imbubusi. Ati iyo M23 kuvaho bayirwanyirije ibihugu n'ibihugu
bija kuyomora na Kongo irimwo ba Wazalendo, ba Mayimayi barananiwe kweri kuyikuraho. Uwo muhari wa M23 jewe ku bwanje numva umaze kabisa nkeka bakorera mu muyaga aho batabonwa na za jimere. Bakwiye kumvikana n'uwo muhari, ariko ikibabaza bazoza kumvikana indiri z'abantu zarahahoneye, abapfakazi basigaye birerana abana ati kugira baronke uko abana babo babaho, bateke umutwe gufasha n'akarere ukuntu ibintu bikomeza kuzimba. Ni ikibazo gikomeye kandi gishobora kwadukamwe n'intambara y'akarere, nk'uko byatanguye nyine no kuboneka ko hari abasirikare bariko barapfira mu kibira bivugwa ko ari interahamwe, kandi ntago zopfa zonyine, n'abasirikare b'uburundi bazopfiramwo, kandi abariko barabarasa ko birumvikana ko ari abo bavuye mu kindi gihugu, kuko ntabwo imigenderanire Uburundi bufitaniye na Kongo n'izo nterahamwe sibo bariko barabibarasira mu kibira, ahubwo bariko bararaswa n'ababakurikiye nyene kuko hari abansi babo. Mu kibiri mbonera kure interahamwe FRN n'igisirikare c'u Burundi bakubiswe n'agahungarema, hapfa benshi, bakubiswe batari no kubona ikibakubise, akabazo k'amatsiko. Interahamwe, imbonerakure n'igisirikare c'u Burundi bakorera hamwe patrouille, birababaje, ariko ibi bintu biri no kugana habi. Gizi nkuru zibazikizweho zivugwa cyane hirya no hino mu binyamakuru, ku mbuga ngurukana bumenyi zo tuba twatoje no mu masoko yacu atandukanye, byose mugenda mukurikira mu buryo bw'idonido. Mu kanya turaza kubaha idonido ndetse n'umuco kuri ivyo vyo mu kibira ndetse n'icuka cy'intambara coba kiriko kiravugwa mu karere k'ibiyaga binini.